Sedicom, ikigo ca Diocese nkuru ya Bujumbura co kumenyesha amakuru. Ese Kristo yomenyekana? Amakuru mu Kirundi mushikirizwa na Sedicom. Ndabaramutse inshuti namwe bakunzi b'ikigo ca Diocese nkuru ya Bujumbura co kumenyesha amakuru. Ikaze n'igwanyu muri ano makuru yo kuva ku igenekerezo rya 16 gushika ku igenekerezo rya 18 Nyandagaro, mukakurikirana kuri wezi 3 akaburungu Archidiocese de Bujumbura kaburungu BI. Ngizi ingingo nkuru ziyagize. Umuhari w'ingendanyi waruguruye umwaka wa yubile y'imyaka 100 umaze ushitse mu gihugu c'u Burundi ku munsi w'Imana igenekerezo rya 18 Nyandagaro ari ku musozi wa Sioni igikungu. Paruwasi Katedrale Regina Mundi yaratunganije igisabisho c'imisi 9 novene mu rurimi rw'igifaransa kuva ku igenekerezo rya 16 gushika ku igenekerezo rya 25 Nyandagaro mu ntumbero yo kwitegurira guhimbaza umunsi mukuru umuvunyi wayo. Umugwi w'abaririmbira-mana Regina Ceri wo muri Paruwasi Augustino Mweranda warahimbaje imyaka 19 umaze urangurira ubutumwa muri paruwase hari ku munsi w'Imana igenekerezo rya 18 Nyandagaro. Idonido ni mukanya utratekaze niwe muri komwe kuri mikro. Ndasubiye kubaha ikaze ku munsi w'Imana igenekerezo rya 18 Myandagaro niho umuhari w'ingendanyi ugurura icese umwaka wa yubile y'imyaka 100 umaze ushitse mu Burundi. Ivyo birori bikaba vyatangujwe n'urugendo rwatanguriye ku bitaro vy'abasirikare vyo mu Kamenge rugana ikirimba ca Bikira Mariya kiri ku musozi wa Sioni igikungu. Inkuka y'imisa ikaba yaherejwe na nyene icubahiro Musenyeri Evariste Ngoyagoye, umwepiskopi mukuru w'inarabibonye wa Diocese nkuru ya Bujumbura ari kumwe na patiri ajejwe n'imigwi yose y'ubutumwa bwa Eklezia mu Burundi, umwibutsamana w'umuhari w'ingendanyi mu Burundi, abapatiri bibutsamana b'uwo muhari b'amadiocese yose hamwe na patiri arongoye ikirimba ca Bikira Mariya co ku musozi wa Sioni igikungu. Mumenya ko uwo muhari washitse mu gihugu c'u Burundi mu mwaka w'1920 ukaba watangujwe na patiri Yohani Maria Lepore, ukaba watanguriye muri paruwase ya Muyaga. Muri uyu mwaka wa yubile bategekanya gutanga inyigisho 8 kugira ngo zibafashe kwinagura ku mutima bigaragarire mu bikorwa ngo bubake Eklezia muryango. Paruwasi Katedrale Regina Mundi yaratanguje igisabisho c'imisi 9 kuva ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 16 Myandagaro mu kwitegurira neza guhimbaza umunsi mukuru w'umuvunyi wa paruwasi Bikira Mariya umugabekazi w'isi yose. Idonido na Eleonore Nduwimana. Mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mukuru w'umuvunyi wa paruwasi Katedrale Regina Mundi ari we Bikira Mariya umugabekazi w'isi yose, haratunganijwe igisabisho c'imisi 9 kuva kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 16 Myandagaro. Icivugo nyamukuru ni Bikira Mariya muri Bibiliya. Ico gisabisho kikaba kiba inyuma y'imisa yo ku mugoroba isaha 12:15. Abakristo bakaba bazokurikirana muri iyo minsi 9 inyigisho zishimikiye ku kwemera kwacu kuri Bikira Mariya, ico bita dogme mariologique mu rurimi rw'igifaransa, Bikira Mariya umuvyeyi wa Eklezia, ingeso nziza za Bikira Mariya, ukwishikana kuri Bikira Mariya, Bikira Mariya umukandisi w'abantu bose, Bikira Mariya Eva mushasha hamwe n'inyigisho ya liturujia. Bakaba bazoronka n'akaryo ko gushengerera Yesu mu Karistiya, kuronka isakramento ry'ikigongwe hamwe no kuvugira hamwe igisabisho c'irozari. Ico gisabisho kikazosozerwa kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 25 Myandagaro mu misa y'isaha 4 haca hakurikira igiteramo co guhayagiza Imana mu ndirimbo inyuma y'iyo nkuka ya misa. Uwo munsi wahariwe Bikira Mariya umugabekazi w'isi yose ukaba uhimbazwa muri Eklezia igenekerezo rya 22 Myandagaro uko umwaka utashe. Twobamenyesha ko izo nyigisho ziriko ziraca ku rubuga rwa Facebook rwa Katedrale Regina Mundi. Yari Eleonore Nduwimana, Paruwase Katedrale Regina Mundi. Arakoze Eleonore Nduwimana. Paruwasi yitiriwe Papa Yohani Paulo wa 23 Mweranda iri mu myiteguro yo kubaka ingoro y'Imana shasha. Ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 16 Nyandagaro niho abaseserdoti, abadiakoni, abakristu harimwo
abatama n'abatamakazi abakuze n'ugwaruka barasidukanye n'iyonka mu kwegeranya ibikoresho vyo kubaka iyo ngoro y'Imana. Idonido na Donatien Munezero. Ronderera umukama ikibanza c'iteka n'icobora kumugwa mukuru wa paruwasi yawe ahazohora agabira ibyiza n'imigisha abantu bose cyane cyane abana n'abuzukuru bacu. Ni muri iyo ntumbero paruwasi Buziracanda yitiriwe Papa Yohani wa 23 Mweranda y'inakanyamuneza ko kwitegura ukubaka ingoro y'Imana nshasha nziza kandi ibereye. Patiri mukuru arongoye paruwasi Buziracanda Toma Niragira abuzikanije na Patiri Isaac Nazimana basangiye ubutumwa baciye bakoranya umuryango w'abakristu baja hamwe batangura ukubaka ibiro by'abasaseredoti, inzu z'amanama n'ibindi bitari bike, tutibagiye n'ikiriba cy'umubyeyi wacu Bikira Mariya bikaba byararangutse. Bamaze guheza ivyo abakristu ba paruwasi yose abari kure n'abari hafi bari kumwe n'abasaseredoti kandi bamurikiwe n'ijambo ry'Imana ry'umuhanuzi Hagayi igabana ca mbere umurongo wa 2 rivuga riti nimwihweze ukuntu mumerewe nimuduge ku gasozi muza n'ibiti mwubake ingoro y'Imana tuzohimbagwa kandi ngira iteka kuberayo ubugamuzi bwanyu nabwo bubazanira umugisha mu banyu no mu byanyu byose. Abakristo baciye bahagurukira rimwe bakaba ariko baritangira cyane ico gikorwa cyo kubaka ingoro y'Imana nshasha kuko iyihari ari ntoyi cyane rwose, mu gufyatura amatafari, mu guseha amabuye, umusenyi n'igaravye, ibitari bike biramaze gushikanwa ku kibanza kizokubakwamwo ingoro y'Imana. Izaburi ya 16 umurongo wa 12 ivuga iti none jeho nzosubiza ko umukama ku byiza byose yangiriye. Niho ku munsi wa gatanu igenekezo rya 13 Myandagaro abakristo bagize paruwasi Buziracanda bari bazindutse mu bikorwa byo kwikorera amatafari bayegereza aho bazoyaturirira, abandi bikorera ibiti bizoyaturira. Mu bo twashoboye kuganira baragaragaza akanyamuneza bafise ko kwitangira paruwasi ngitera imbere, banakenguruka niyo ngabirana Imana yabahaye mu kubarosa paruwasi ibegereye kuko urugendo bafata baje muri paruwasi Kiganda ari rurerure cyane. Barakenguruka ku ngabire y'abasaseredoti mwete bagabanye. Ndanezerewe cyane nta burengira namba kubona urwaruka rwacu twasidukanye n'iyonga tukasanga abasaseredoti nabo hamwe n'abadiyakoni bakaca batuja imbere natwe tukagenda tubakurikirana n'akanyamuneza. Eka nta buhe na bumwe dufise tushaka kubaka ingoro y'Imana ihimbaye kandi izosengerwamo n'amakungu yose. Ahubwo ndanezerewe cyane no kugira twikorera ibiti hanyuma twubaka ingoro y'Imana dusengere ahatava cyane. Nipfuza yuko twonezerwa yuko twosengera mu isengero nini ya cyane. Twajewe cyane kuko tubona ngaho ku paruwase nta sengero ikwe yari hari, abantu dusengera mu rugo iyo tuje ku paruwase, ariko ubu baradutera kama yuko twoza kwikorera ibiti kugira ngo duturire amafuru y'amatafari yo kubaka paruwase. Rero murabona abajene benshi turi kumwe twaryohewe aho tuboneyeho abasaseredoti, abadiyakoni n'abafaratiri n'abatama n'abatamakazi, natwe twaciye tumva turyohewe cyane. Twamenyeshe ko paruwasi Buziracanda kiri nshasha ikaba yavuze igenekezo rya 5 Munyonyo umwaka wa 2017. Twamenyeshe ko paruwasi Buziracanda igizwe n'amashuri tabariro 5. Hari igisata ca Buziracanda, ca Fota, ca Gashingwa, ca Kabogi n'igisata ca Rango. Ku bwa Sedikome paruwasi Buziracanda Donatien Munezero. Arakoze Donatien Munezero. Tuje mu gisata c'ubutungane n'amahoro, umunsi mpuzamakungu wahariwe ugwaruka warahimbajwe ku munsi wa mbere genekerezo rya 12 Myandagaro. Ugwaruka ruhurikiye mu mugambi dukire tubane w'igisata ca diocese nkuru ya Bujumbura kijeje ubutungane n'amahoro rwahimbaje uwo munsi mpuzamakungu ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 16 Myandagaro muri paruwasi Muvyeyi w'Ikigongwe mu Kanyosha. Gonzalve Ntashimikiro aratubwira uko vyagenze. Mu guhimbaza uwo munsi ugwaruka rukurikirana n'umugambi dukire tubane go mazone ya Bwiza, Nyakabiga, Buyenzi, Musaga na Kanyosha rwarohoriye ku kibuga ca paruwasi Kanyosha. Imvo n'imvano n'icivugo c'uwo munsi mukuru bikaba vyashikirijwe na Patiri Alexis Karegwa icegera c'umunyabanga mpuzabikorwa mu gisata ca diocese kijejwe ubutungane n'amahoro. Abarongoye intwaro umutekano mazone ya Kanyosha na Musaga baje gushigikira ubwo gwaruka. Ivyo birori bikaba vyaranzwe n'intambo, ivyetse n'amazina bahamagara ugwaruka kuja hamwe bagakorera mu mashira hamwe n'amakoperative bakongera bakabana neza n'abandi nk'uko umugambi dukire tubane ari vyo ushira imbere. Ndize Yohani Claude mpuzabikorwa mu mugambi dukire tubane yaramenyesheje abaraho icari c'uwo mugambi yongera amenyesha n'ivyo barangura. Yaboneye gutera kamo gwaruka kwitwararika ibikorwa bakaja hamwe bakubaka ikibano ciza kuko bafise uruhara runini mu kubaka no mu guteza imbere igihugu cabo. Mwomenya ko uwo munsi wa 12 Myandagaro washinze mu mwaka wa 1998 n'inama y'abashikiranganje ibihugu byose bajejwe ugwaruka ifashwe mu mugongo na ONU Lisbonne mu gihugu ca Portugal. Yabaye kuva ku igenekezo rya 8 gushika ku igenekezo rya 12 Myandagaro mu mwaka wa 1998 mu Kanyosha. Gonzalve Ntashimikiro ku bwa Sedicom. Tumushimire Gonzalve Ntashimikiro.
Amakuru yacu arabandanya. Tuje mu makuru y'imihari n'imigwi. Umugwi w'abaririmbira witiriwe Regina Cheri warahimbaje isabukuru y'imyaka ya 19 umaze urangurira ubutumwa muri Paroisse Augustin Mweranda ku munsi w'Imana igenekerezo rya 18 Myandagaro. Inkuru ya Alexis Niyonkuru. Ako kakaba karakanyamuneza nk'uko muvyumvise Kakoha Regina Cheri isanzwe irangurira ubutumwa kuri Paroisse yitiriwe Umweranda Augustino aho yariramutse ifise umunsi mukuru w'isabukuru y'imyaka 19 imaze irangura ubwo butumwa bwo kuririmbira Imana kuri iyo Paroisse. Ibirori by'uwo munsi mukuru bikaba byatangujwe mu nkuka y'imisa yaherejwe isaha 2 z'agatondo. Bakaba ari nabo banaririnze muri iyo nkuka y'imisa kuri uyu w'Imana w'igenekerezo rya 18 Myandagaro. Inyuma y'inkuka y'imisa baca hamwe basangira amasaka nk'uko bari basangiye n'amasakaramentu mu nkuka y'imisa. Muri uwo munsi mukuru bakaba batawisangije ko bari banatumiye abavyeyi babo baririmbira Imana kuko abenshi bagizwe n'abanyeshure bashaka kwereka abavyeyi abana babo iyo baja buri munsi wa gatandatu hamwe no kuw'Imana isaha 9 bagiye gutegura. Mediatrice niyo kwizigira asanzwe ari umushinguzi w'iyo kohare akaba yaratubwiye kahise kiyo korale ingorane bagiye barahura hamwe n'abagize iyo kohare. Kohare gitangura yari yitwa Chorale Lumière, hama haragera igihe turagira ibibazo byo kubona yuko kare twaniga imisiri mu Gifaransa, hama umupatiri hora dusomera imisiri mu Gifaransa arava kuri Paroisse acari ya missionnaire d'Afrique mba baraza bakamara igihe gito hama bakagenda acaraza abandi batashobora gusoma iyo misa, hama turagira ibibazo nyene imisi yagaze cyo turagenda kwiyunga hamwe n'indi kohare yitwa Lumière yo kuri Cathedrale. Bageze igihe nyene kuko tumvikana ko ari hagati y'abo bantu turivangura harabamwo imigwi ibiri hama tuce turavuga reka dusubiye kuri Paroisse yacu. Tumaze gushika kuri Paroisse baguma tubandanya turirimba nka Chorale Lumière. Amundi munsi naho turicara turavuga tuti ni kubera iki twoguma twita Lumière kandi ariho n'indi Lumière yo kuri Cathedrale, tireka dutore irindi zina. Aho ari nko mu 2006 mu twacha dutora iryo zina Regina Cheri risigura ngo umugabekazi w'ijuru. Abagize Chorale yacu n'ugwaruka ahanini n'abanyeshuri biga muri za kaminuza canke mu mashuri yisumbuye. Muri Chorale Regina Cheri turirimba indirimbo ziri mu ndimi nka 3 canke nyinshi zirenga, ariko turakazira gose ku ndirimbo ziri mu Kirundi, mu Gifaransa hamwe no mu Giswahili. Kaba barasavye urundi gwaruka ko goza kwifadikanya nabo muri iyo kohare mu kuririmbira Imana. Sati akamu gwaruka gose kuratumviriza na cyane cyane uko kuri Paroisse Saint-Augustin muze ninahaza Imana kuko biravuga ngo kuririmba no gusenga kabiri. Muze mwifatanye natwe, turafise aho tugeze, turafise intango dufise, muze dusabikanye ubwo butumwa kuko izizi ngoga twahawe nk'ugwaruka reka tuzikoresha mu kuninahaza Imana. Alexis Niyonkuru, Paroisse Saint-Augustin ku bwa Sedicom. Arakoze Alexis Niyonkuru. Umugwi w'abakorezi bo muri Paroisse Muvyeyi w'Ikigongwe mu Kanyosha warahimbaje isabukuru y'imyaka 20 umaze urangurira ubutumwa muri iyo Paroisse hari ku munsi w'Imana igenekerezo rya 18 Myandagaro. Inkuru ya Gonzalve Ntashimikiro. Iyo sabukuru bakaba bayihimbaje ubwa mbere mu gukengurukira Imana mu nkuka ya misa isazi neheje na Patiri Robert Habonimana, bakaboneyeho no gutanga amashikano. Nyuma y'iyo nkuka ya misa abavyeyi babo bakorezi hamwe n'abatumire bakaba baciye basangira ikiyago n'inzimano mu kwigina iyo sabukuru y'imyaka 20 mu butumwa muri Paroisse Kanyosha. Kankindi Rose umwe mu bavyeyi asanzwe ari nawe arongoye komite y'abavyeyi babo bakorezi yamenyesheje ko abana bamaze kuja muri uwo mugwi w'abakorezi bahungukira byinshi, inyifato yabo irahinduka kandi bagakora bazi Imana. Akaba yaboneyeho no gutera kamo abavyeyi bataramwika abana babo mu mugwi w'abakorezi kubarungika kuko baruhungukira ibitari bike. Naye Bucumi Joseph umukuru w'abakorezi bo muri Paroisse Muvyeyi Kigonga ya Kanyosha yamenyesheje ko uwo mugwi ari ngirakamaro kuko iruhande y'ubutumwa bwo kuba amatara n'amashurwe ya altari barahigira no gukora ibindi bikorwa by'urukundo, gutyo abana bagakurana umutima wo kwitanga n'urukundo. Tamenyeshe ko uwo mugwi w'abakorezi watanguye icese ubwo butumwa muri Paroisse Muvyeyi Kigonga ya Kanyosha mu mwaka w'igihumbi 1999 muri Paroisse Muvyeyi Kigonga ya Kanyosha. Gonzalve Ntashimikiro ku bwa Sedicom. Akaba ari kuri iyo nkuru nsozereye ko ano makuru abashimiye abafashije kuyatorokanya, nkashimira nabo mwebwe mwese mwafasha akanya ko kuyumviriza. Utrate kaze nje nari kuri mikro nkaba ndabipfuriza kuroranirwa mu byanyu byose.